afume yihambirira ku gikorwa ciza akoresha amaboko yiwe kugira ngo aronke ico ugufasha bakene. Turabisanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefeso ikigabane ca 4 akarongo ka 28. Nkibona uyu mutwe w'ijambo ry'inyigisho narahinza agashitsi uwahora ari igisuma nahebe kwiba. Naciye mvuga nti mbega none hajya mpava nsanga y'ibisuma. Yego sindababeshe. Ubwo rero ngiye kwigisha abahora ari ibisuma ntoya nibaza nawe nawe utari uko ko iri jambo ryanditswe rirafise kumbure ico rigamije. Ariko kandi ndagaruka nca nibuka rya jambo Yesu Kristo yabwira wa wundi bari abafarisayo ati erega abanzanye sabo bantu beza gusa, ariko ndazanywe cyane n'abo bantu bagwaye. Ati kanatsinda umugwayi niwe akeneye muganga, si ukomeye rero. None rero bavukanye bakundwa b'Imana, mu nkundire nari nashimye yuko mbere duca twifashisha ijambo ry'Imana dukura mu ibarwa rya 2 umutumwa Pawulo yandikiye Abatesalonika. Niryo nashimye ko dushimikirako ibarwa rya 2 Pawulo yandikiye Abatesalonika ikigabane ca 3 kuva ku karongo ka 6 gushika ku karongo ka 15. Turabategetse bene wacu ku izina ry'umukama wacu Yesu Kristo, nimuhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko kandi ntakurikize ivyo twabigishije. Nakare murazi neza ukuntu mwotwigana, kuko tutareze amaboko iwanyu kandi atawe twaririye ivya gusa, ariko twama dukora ijoro n'umutaga tugacumukura kandi tukaruha kugira ngo ntihagire uwo tugora muri mwebwe. Suko tutari tubifitiye uburenganzira, ariko twashatse kubabera akarorero ngo mutwigane. Nkako aho twari tukiri iwanyu, ngibi ivyo twabategeka: hagize umuntu adashaka gukora no kurya ntakarye. None turumva yuko muri mwebwe harimwo abirirwa barayerera bakibera ngaho ntihagire ico bakora, ariko bakisuka mu vy'abandi. Abantu mwe nabo turabategetse twongera tubahanura mu mukama Yesu Kristo ngo bakore mu mutekano, babone kurya ivyo bakoreye. Namwe gabene wacu ntimurambirwe no gukora ivyiza, nihagira utumvira ijambo ryanyu riri muri iri kete, urya muramureka kandi muramuce kure ngo amaramare. Ariko nimumurabe nk'umwansi, mumuhanure riho nk'uwo muvukana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tugire Kristo. Iri baruwa rya 2 Pawulo yandikiye Abatesalonika, nagenda mbwire ko ryaje rikurikira irya mbere yari yabandikiye ari i Korinti mu ntango, bavuga ko hari mu ntango w'umwaka wa 51. Yesu Kristo yapfuye mu mwaka wa 30, ariko mu mwaka wa 51 niho rero yandika aya mabaruwa. Mwibaruwa rya mbere cyane ikigabane ca 2, iri baruwa rya mbere yandikiye Abatesalonika yari yabandikiye ababwira ibijanye n'umuzo w'umukama wacu Yesu Kristo wari wimirije, hamwe n'ibimenyetso rero bizowuranga. Kukaba nkako Yesu yari yabwiye abigishwa biwe ati
ndaduze kwa data ari we so wanyu, ariko sinzoteba. Ati mbere mu kurindira nzoba ndabarungikira umutima mweranda. Ivyo yarabivuze, nimwashaka mwaheza mu byisomere mu nkuru nziza ya Yohani kigabane ca 16 kuva ku karongo k'indwi gushika ku 8 hamwe n'akarongo ka 16 nyene hamwe n'akarongo ka 19 ikigabane ca nako gushika ku 20. Siniriwe ndabisoma kuko murashobora kubyisomera kuko nzi ko namwe mufise Bibiliya nyeranda. Maze rero gutyo Paulo agiye kwigisha mu makungu, kuko niwe murabizi ngira ngo yagiye atanguza ama ekleziya atandukanye. Hajya muhora mwumva ngo ibaruwa Paulo yandikiye Abakorenti, ibaruwa Paulo yandikiye Abagalati, ibaruwa Paulo yandikiye Abaromani, ibaruwa yandikiye Abatesalonika. Ni ukuvuga yari uwo bita l'apôtre des gentils, umutumwa novuga nti w'abapagani, umutumwa w'amakungu. Amaze rero gushika aho mu Baromani yarahavuye nyabuna arigisha rero, aratanguza nawe nyene uwo muryango, araheza arigisha kandi ibijanye na Yesu Kristo, naho atari yashoboye kugirirwa ibegwe ryo kumukurikira novuga nti akiri muzima. Yarashinze rero imiryango myinshi y'abemera, ariko abo yari yasize i Tesalonika amaze kubandikira rya kete rivuga yuko Kristo agiye kuza adatevye, harageze igihe bimera nk'ibigorana. Ubwa mbere tumenye ko yari yasizeyo umuntu uvuga ko yamucungira, Timote, yamusize aha i Tesalonika. Iri baruwa rero rya mbere yandikiye Abatesalonika yababwiye ko bo kwitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo, kandi icyo umuntu yomushimira yigishije abumva. Erega bidatevye Abanyatesalonika bati none kumukama agiye kugaruka, kumukama agiye kuza bidatevye. Murumva hari mwaka wa 51 gutyo birenga gatoyi, none twiribwe turarima, twiribwe turadandaza, twiribwe turakora, ngo bitumarire iki agiye kuza? Ahubwo reka turye ibitwimbuye, amafaranga dufise tuyakoreshe, hanyuma twitegurire rero ko umukama agiye kuza. Amen. Bashabaja ngaho rero ibyo gukora barabihagarika, bati tugira rero turye umwimbu. Murazi yuko imwimbu ntumara igihe kinini, n'imiburiburi ni nk'umwaka umwe gusa, iyo baye mwinshi udasubira gukora. Ariko bigiye gutyo, bigiye kuba gutyoye, haragera igihe abantu barabona bati none ko Yesu ateje kugaruka, ko agiye guteba kandi tutakoze, tuzorya iki? Muca mwumva inkurikizi, haca haba ibintu bijanye n'ubusuma. Abashoboye kubandanya bakora ntibabirya bonyene, abari bagifise amafaranga barabura n'ico basuma. Gutyo ya ntumwa ariwe Timote, uyu Paulo yari yasize Tesalonika, araheza agenda gutanga inkuru kwa uyu Paulo, agenda gutanga inkuru, araheza aramubwira ati erega ba bantu wigisha ibijanye n'umuzo wa Yesu Kristo bagira abapfe n'inzara, ingeso mbi izo zabadutse, none tubigire gute? Paulo nawe nyene yaratangaye ko ntiyari yiteze ko Yesu azoteba mbere gushika no munsi, yari azi ko agira shike. Nuko hama rero haragera igihe uyu Timote amaze kumubwira inkuru, Paulo ati kumurengera ngo azoza mu minsi iza, atariko mu kurindira reka mbe ndabandikira irindi kete kugira ngo ndabahumurize. Niko rero kumva iri kete rya kabiri uyu mutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika. Aho ati rero
hako mubandanya mwicara, hako mubandanya muta imirimo, ubu rero mutegerezwa gukora. Acaja rero ku iyo nkuru arayibarungikira, niho mwumvise aya majambo ahambaye ababwira ati nimukore, nihagira umuntu adashaka gukora n'ukurya ntakarye. Amen. Nihagira umuntu adashaka gukora n'ukurya ntakarye. Iri jambo rero riheze natwe ridufashe. Nihagira umuntu adashaka gukora n'ukurya ntakarye. Hariho abashobora guca ko muri barihinyanyira bakarihindukiza ati udakora ntakarya, ati n'utarya ntagakore. Oya igikorwa. Nagira ngo rero dutangure, iyo yari intangamarara, dutangure akajambo ka mbere k'umutwe. Ni kuko imbega umuntu ategerezwa gukora. Ibicuza n'abayumvise mugabo reka tubisanzure bose dufatiye ku vyanditswe vyeranda. Duhere mu gitabo c'amamuko arico cirema canke c'intango, kugira ngo turabe iyo ugukora vyavuye. Mwese abashobora kuba bafise igitabo ceranda mu bwuzure bwa kera, muze muraraba. Turavye rero mu ntango y'irema, Imana yararemye isi n'ijuru n'ibiri kuri yo byose. Aha turabibona mu kigabane ca mbere n'ica kabiri co mu gitabo c'amamuko. Iraheza rero ngo irikora mu minsi 6, maze umunsi ugira indwi iraruhuka. Murashobora gusoma akarongo nako ikigabane ca kabiri akarongo ka kabiri gushika ku ka gatatu. Ngo yararetse gukora ivyo yari kirakora byose, Imana irahezagira umunsi ugira indwi iwugira mweranda, kuko kuri uwo munsi ariho yaruhutse igikorwa cyose yo nyene yari yagize mu kurema. Ikigabane ca kabiri kuva ku karongo ka kabiri gushika ku ka gatatu. Imana iyo yaremye byose ikarema isi n'ijuru yarakoze. Imana yarakoze. Sinzi yuko muri mwebwe baba harimo abastronaute bamaze kuduga hejuru mu kirere kuraba, naho utokwirwa uraduga hejuru ukarabira hasi mu byo twize hirya no hino baciye ku ishuri bakavyiga, ukabona ivy'Imana yaremye mu minsi 6. Irakwicubahiro. Amen. Irakwicubahiro. Iyo Mana yakwicubahiro. Murakoze cyane. Mu minsi 6, ariko mwumvise ngo yari yacoze ku munsi ugira indwi. Ku munsi ugira indwi yari yarushe, iraheza rero ngo iraruhuka. Akabazo gato umuntu ashobora guca ashiramo gusa, nimba Imana yarakoze iyo minsi 6, mbega weho tubandanye. Imana yaremye rero umuntu, imuha isi n'ibiri kuri yo byose, iraheza imubwira iti nimurondoke kandi mugwire, mwuzure isi muteko muyiganze. Tugere Kristo. Yesu ashimwe. Kumure muri mwebwe harimo n'ibyo abasanzwe baturongoye. Iki kijambo kuganza, abakera murazi ko bavuga ngo ibiganza byari ibyamasoko ibishetani, mugabo byerekana kuganza nubwo quelqu'un qui a un pouvoir. Ntushobora kugira iyi pouvoir ku kintu udategeka ngo utume ngo ugire gutya na gutya, ntibikunda. Kugira ngo ushobore kuganza ikintu nuko weza ukagira itegeko, hama kigaheza kigakunda. Mu kuganza isi nuko uyitegeka. Ndagutegetse wasiwe akiriza imbuto, hama rero uheze uzikoresha ushaka zigaca zimera, kuko wateguye. Hama rero isi nayo igaca ikora ibyitegerezwa gukora. Gutegeka abantu bapfuye woshobora kubategeka. Abasanzwe barongoye abantu woshobora gutegeka umuntu yapfuye gahemu, ntibikunda.
umuntu yapfuye aba yarapfuye nyene. Mbwa umuntu muzima urashobora kumutegeka naho yoba ari kigaba gute afuma gaba mugabo yavyumvise. Amen. Isi rero Imana yaraduhaye ngo tuyiganze. Mu gitabo c'Amamuko rero turabandanya kigabane ca gatatu kuva ku karongo ka mbere gushika ka 24 turabona intango y'umugararizo. Aha twagiye ku kigabane ca gatatu c'igitabo c'Amamuko, intango y'umugararizo w'abantu ku Mana, ari navyo vyadukwegeye rero nubwa ni umuvumo. Abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva baragararije Imana, ngo inzoka irahenda Eva, uno nawe acaja ku mugabo wiwe nawe nyene aramuhenda, baca rero baba inyanduruko yo kwirukanwa muri Eden kubera igicumuro bakoze, maze haca haba inyanduruko yo kwirukanwa bava muri Eden. Ivyakurikiye rero nivyo nagira ngo duheze dusabikanye, tubandanya twumviriza igituma umuntu ateza gukora. Imana ibwira Adamu iti, ko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nari nakwihanikirije kuryako, isi izovumwa kubera wewe. Amen. Ntihavumwe umuntu, isi izovumwa kubera wewe. Yasi yari yahezagiwe, tubiravye mu gitabo c'Amamuko igabane ca mbere, ngiyo iravumwe kubera igicumuro. Na ntaryo Imana irabandanya, uzokwama urya ivyayo, ibi yabibwira umuntu, uzokwama urya ivyayo ubanje kubabara. Bane mama, aha ni mwabona rero tutegerezwa kubabara imbere yo gufungura tukaruha. Biranditswe, ugashaka kurya ibyo udakoreye uriko uraca ku n'ishaka ry'Imana, uzobanza kubabara. Ati iyo si izokumerera amahwa n'amatovu bitayeko, uzorya ivyatsi vyo mw'ishamba. Kera mu bisanzwe ivyatsi vy'amarengarenga, amasombe, nivyo ntibarirya, barya inyama kuko n'Imana yakunda inyama. None ko ibikoko vyariho, mugabo kubera bacumuye uzora utungwa n'ivyatsi, uzorya isombe, ako nako nshizemwo. Uzorya ivyo kurya ubanje kubirakuya gushika usubire mw'ivu. Amen. Uzorya ivyo kurya ubanje kubirakuya gushika usubire mw'ivu. Mu Gifaransa barakavuga neza, ugiye gusoma mu gitabo cy'Igifaransa, à la sueur de ton front ou de ton visage tu mangeras ton pain. À la sueur de ton front ou de ton visage tu mangeras ton pain. Aha rero umuntu yoba azi neza yuko arya atarushe, atarize urugumba, uwo muntu nukuza kwireka, kuko ariba. Nuko dutahure neza. Wumvise iyo mvugo yo muri iki gitabo c'Amamuko igabane ca gatatu, wogira ngo ibikorwa cabaye bwa bundi igihano Imana yahaye umuntu. Ariko bavukanyi, si igihano na gatoyi, kuko Imana yari yarakunze umuntu gushikana ubwa ni kukanyuma, nishobora rero kumugirira nabi. Mwumvise icahamwe, hahanwe inzoka. Uzokwama urya ivu ubuzima bwawe bwose, kandi uzokwama ugenda wikuba hasi kuko wahenze umugore w'abandi. Hama rero n'isi nayo nyene ngo ica iravumwa. Ibyo bindi twibaza ngo ni igihano Imana yaba yarahaye abantu gukora, ihibambewe, ahubwo wabaye umuhamagaro wundi. Imana imaze kubona ko umuntu by'ukuri yiyambuye ubwiza kubera igicumuro, Imana yaciye imuhamagarira kandi uwundi muhamagaro.
nous avons perdu les premiers dons. Kuko Imana ikirema abantu hariho icyo bita les dons préteurs naturels. Nuvuga ni ingabirano zirengeye ibyo tumenyereye. Murazi ko harimo no kudapfa. Icyo gihe umuntu ntiyashobora gupfa. Mugabo ubuye murabona ko n'inda itaravuka irakoroka. Kuko icyo gihe rero umuntu ategerezwa gukora kugira ngo ateze imbere isi kandi ashobore no gufungura. Reka tuve mu gitabo cy'Amamuko turabe ubwuzure bushasha. Yezu Kristo wenyene kuko tuzi neza ko se wiwe Yosefu yari asanzwe akora mu isaramara, yari afite isaramara yiwe nawe no mu ndero nziza y'ubuntu umwana aratuma nako umuvyeyi aratuma umwana wiwe gukora. Ntaho ngaha batubwira ko yamutumye imbaho, ntaho batubwira ko yamutumye guca igiti, mugabo turemeza neza ko nk'umwana yarezwe nta nkeka ko ivyo bintu yabimutumye. Ka Yezu kakira agasore kakira akana myaka 10 nta nkeka ko kagiye kwikorera imbaho kakaza no gusenya inkwi kugira ngo Mariya ateke agumbati. Nimba bahari y'abageni imyumbati zidashikana. Nuko Yezu rero nawe nyene yarakoze arafasha se wiwe. Turumva kandi muri iri baruwa beje kumva rya kabiri Paulo yandikiye Abanyatesalonika ko aguma ahanura abantu ngo bakore kugira ngo bashobore gufungura. Amen. Icyiza cyo gukora. Hariho niho nagira ngo mbere nk'ubushimikira cyane rwose kandi muraheza mu ntahure. Gukora no kubandanya igikorwa cyiza cy'Imana cyo gucungura abantu. Mu nama nkuru ya Vatikano yabaye igahera mu mwaka w'1955 hariho igitabo bita Gaudium et Spes kuntu Eklezia isanzwe itunganijwe abantu murazi ko Eklezia atari ikintu kiri ngaho gusa igizwe n'abantu. Batubwira bati ndaza kugerageza kugisigura mu Kirundi mugabo mu nkondere ndakavuge mu rurimi rw'Igifaransa bacanditsemo. Le travail en effet, qu'il soit entrepris de manière indépendante ou par contrat avec un employeur, procède immédiatement de la personne. Celle-ci marque en quelque sorte la nature de son empreinte et la soumet à ses desseins. Par son travail, l'homme assure habituellement sa subsistance et celle de sa famille. Il s'associe à ses frères et leur rend service. Il peut pratiquer une vraie charité et coopérer à l'achèvement de la création divine. Bien plus, par hommage de son travail à Dieu, nous tenons que l'homme est associé à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui a donné au travail une dignité imminente en œuvrant de ses propres mains à Nazareth. Jésus lui aussi a travaillé. De là découle pour tout homme le devoir de travailler loyalement, aussi bien que le droit au travail. Donc chacun a le droit, c'est pas seulement le devoir, mais aussi un droit au travail. Muri ico gitabo Gaudium et Spes, c'est au numéro 67. Majambo make. Igikorwa cyose ukoze uragisiga ko novuga ntakakuranga. Umumaso abasanzwe bazi kubaka urashaka kuvuga uti aha hantu hubatswe na naka. Tuje mu biro mwebwe mumenyereye gukorera mu biro. Hariho ibiro ushobora kwinjiramo ukavuga uti ego ndavye ukuntu iki gikorwa cyakozwe ni naka birumvikana.
hariho n'ibindi biro ushobora kwinjiramo ukavuga uti mbega abashaka haciye umuntu kisodone le droit de faire des choses pareilles ninde uko nyene ukabona neza uti none nakana haciye none mushaka hari iki kandi ndazi ko no muri mwebwe bari murashobora muri mwebwe ne mutimo hajya no kubera ibanga gusa utubundi bwo mu bisanzwe nitwateza no kumushira hano mugabo nta kundi muramba bari yego donc le travail en effet qu'il soit entrepris de manière indépendante ou par contrat avec un employeur procède immédiatement de la personne. Et cette personne marque en quelque sorte la nature de son empreinte. Et il la soumet à ses desseins. Ni ukuvuga igikorwa bivanye n'uwagikoze araheza akagira intumbero nziza canke mbi. Jewe nkakwandikira ikete ndi secrétaire. Murabona ko hari igihe mwebwe abantu bamwe b'abategetsi mushobora kuja ku kazi ugasanga umuntu yarushe kubera stress y'ibi n'ibi secrétaire wanditse mbega ibiyiye yego navyanditse kubera akantu yagobetsemo ugaca upfa gusinya gutyo nyene mais il a déjà donné le dessin kumure ntiwakaravye neza yasemwe akantu k'igifaransa gahinyanyuye sinzi uwo numvise ngo mbere yisinyiye ikete ryo kumukura mu kazi secrétaire yajyanditse ariko igikorwa cyose nk'uko bitubwira c'est pour la subsistance de soi et de sa famille hama rero ugaheza ugatanga akazi ku bandi ugaheza ukagira igikorwa cy'urukundo et en faisant cela mu gukora ivyo tu participes à l'achèvement de la création rédemptrice uriko urakora ni ukuvuga uriko urafasha n'Imana rero kurema aha ni hamwe rero muhora mutubwira muti bane ba mama murabona yuko abanyeshuri twarabigishije none rero namwe rondera ukuntu mukire akazi siko muramutubwira gende murondere akazi mukabyare mugakreye hanyuma rero muheze mugahe n'abandi kubera ibihe turimo nuko nukuvuga ujya akoze abakaronka akazi abariko arafasha n'Imana muri ico gikorwa rero c'ugucungurwa kwacu nuko reka mbona umwanya umwe muri kuragenda umuntu yisimbize gatoyi turiko turavuga ivyo gukora yego mbega abadashoboye gukora bo nabo guheba ko turabizi rero abadashoboye gukora ndibaza akarorero hariho abasanzwe ari binebwe de nature ibinebwe de nature ni ukuvuga mu mutwe yaramugaye ntashoboye gukora kandi murundi siwe murundi siwe haruhande yaho hariho kandi n'abakehabwenge umukehabwenge ntushobora kumubwira ngo naje gukora kiresi yafise akenge gakeyi mugabo uko biri kose akenera gufungura hariho abagwaye nabo nyine bakenera gufungura hariho abagendana n'ubundi bumuga butandukanye adashobora gukora mbega bo nabo guta kuko hariho abo Imana yaduhaye kugira ngo twebwe nyene muri bya bikorwa dushobora gukora muri za nguvu dufise duheze natwe tubiteho ahaca haza rero la loi de la charité wa mutima w'urukundo mugabo umuntu agaca yibaza none n'ikinebwe naco nyene kijemwo yego babandi bahora birukana numvise nyakubahwa maire de la ville ari ngaha aha muri iki gisagara nibamanuka bava za Kayanza za Ngozi za Bururi za Gitega bose ukabasanga aho Bujumbura kandi ukabona ko bakomeye nisagiye papa nisagiye mama ukamuraba none je ndazi umuntu yigeze kumusaba gatatu kose duhuriye aho Bujumbura hajya haho isoko
atazi ko yahuye na jewe, ambwira gusa yuko akeneye itike yo kuja kumusaga pour 3 fois. Harageze igenda murabona ndamuvutura igemera ry'amate cyane. Bon, pardon. Ucubona ko hariho rero abantu b'ibinebwe babeshejweho no gushera gusa. Aba bambere rero, ubwa mbere nuko leta itegerezwa bonyene kubaha discipline. Kijya gikorwa muhora mugira rero kugira ngo baheze nyabona abaye discipline, kijya kirakindi sinovuga ngo kirakwiye, mugabo ni ngombwa ngo batangura bamenye neza yuko ivyo byo gusegereza atari byo, ko umuntu avuga kubeshwaho no gukora, kubigisha gukora bakamenya ko byose birondegwa. Ariko murabizi hariho ababigirirwa, hari umuntu hayegera n'igihe ukabona by'ukuri yuko byanse, ujya nawe duca tumushira rero mu bagwayi. Ushobora kumubona umenga arakomeye n'amaboko n'amaguru, amatwi byose ukamenya ngo ni sawa, mugabo agenda arashira ujya aragwaye. Ntimusubire kumushira mu bantu bakomeye, ageze ku rugero rwo kumva ko yobeshwaho n'abandi, ahubwo bibaye ngombwa umuhamagarire abapsikologe babanze barabe neza mu mutwe yuko atadusinga tubiri ushobora kuba twarakoranyeho. Uwo nawe aja rero mu bantu bagwaye, kandi ategerezwa gufungura, mugahura uramuhereza akanoti kugira ngo ashobore gufungura. Ariko hariho n'abandi rero bakunda akanoti kurusha ifungu. Jewe ndi patiri, hariho umukenyezi yigeze kuza ku paruwase avuga ati muvyeyi ndashonje, kavuze urwego rwa Caritas ruzagufasha, mugabo navuga nti ko ari inzaza akanturukira, cambwira abakozi gende mufungurire. Nanje rero ngo mbaye umuvyeyi, bekaye ngo sinkeneye imfungurwa, mushaka akanoti. Yego, nuko rero abo bantu bagwaye dutegerezwa rero kubitaho, ko tukiri muri ibi bijanye no gukora, kuko mwumvise ko dutegerezwa gukora. Uwahora ari igisuma agaheza agakoresha amaboko ye kugira ngo aproduise ibitari bike. Hariho ibintu nkoramutima mu buzima rero ata muntu yoheza ngo avyiyobagize. Aha ndiko ndagendaga ngara kumusozera, ariko muraza baratinyo bavuze ngo imikawuda minimum, ngo mu murizo niho hari ubukari bwinshi. Ivyo bintu bitatu nivyo nagira ngo mbere mbanze ndabashikirize. Ubwa mbere, umutwe. Kugira ngo umuntu ashobore kuba umuntu akwiye, ashobore gukora, nuko ubwa mbere mu mutwe biba bipanze. Wewe ubona mu mutwe bipanze neza. Icya kabiri, uyu mutima, kuko haruhande y'uwo mutwe ufise ubwo bwenge ufise, igihe utogira umutima nawo ntacyo byoba bimaze, uhakwa kuba umuntu w'umusazi. Haruhande y'ivyo bibiri rero, ubwenge, wa mutwe hamwe n'umutima, hacaja ko rero ingufu, ukuboko, amaboko. Ivyo bintu bitatu ukaba ubifise, muvukanye naho uzogira gute bikaba bikimeze neza, ufise itunga ridahambaye. Vous avez un grand capital. Kuko izo ngufu ubazikoresha pour le développement de la nation, pour le développement de vos frères, de tes frères. Zikoreshe rero, mugabo ushiremo kandi n'umutima, la conscience. Wa muririmbyi ati science sans conscience n'est que une de l'âme. Ivyo bintu bitatu tubandanye, umwe wese arabe, mbega jewe mu mutwe birapanze, mbega mu mutima nawe hameze gute, mbega ingufu nazo bitarimwo hari akantu kabuze, nta kundi tuzogushira muri bandi bagwaye. Tugushira muri abo bagwaye. Kumbura abatari bakingira ngo hari aho mushobora kuba mumaze kumva ivyo bintu. Hari abantu bafise umuzirikanyi uhumirije. Nagira ndababwira ikindi kintu ca nyuma cyo guheraheza ko nuko rero muri hariho icigwa ca doctrine sociale de l'Église batubwira bati ecclesia iraheza igafashanya na leta
kugira ngo babandanye bateza imbere abenegihugu. Natwe rero nka ekleziya turaheza tukaza turafasha buke buke. Nibaza ko ari naco gituma mubona muza muragerageza gutuma ko abacanke bariya nk'uko wabitanze ijambo yabivuze, kugira ngo ari akacanke kariya umuntu ashobore kugakosora. Iyo bavuze yuko leta itegerezwa gutanga akazi, no kugira ngo ako kazi abo benegihugu baronke igishobora kubabeshaho bakabaho. Ariko kandi iyo uwo muntu ataronse ako kazi, ntategerezwa guca bikinebwe uko iyo doctrine sociale de l'Église bivuga ngo jewe ngo ko ntaronse akazi muri leta ngo ngiye nicara. Uri kigaba, uri kinebwe. Ahubwo nyabuna kora ibyo ushoboye, mbere ushoboye no gutanga ako kazi. None rero bavukanye sino hava kumbure ndabarambira, namwebwe ndabahanuye ngo ku izina ry'Umukama nimukore namwe kugira ngo twiteze imbere, tube heza, turye neza, iki gihugu cyacu cy'u Burundi gishobore by'ukuri kuba rurangiranwa mu makungu, turonke ibyo twimbura, turonke ibyo dufungura, turonke kandi n'ibyo dushobora kurungika hanze. Imana ibahezagire, tugire Kristo.